Mwiriwe neza nanone nshuti banywanyi b'ibiganiro byacu aho murereye hose hirya no hino ku isi turabifuriza umugoroba mwiza cyane tunabaha ikaze mu makuru n'ibiganiro byacu tubandanya kubashikiriza ndetse no twatunganyiriza nga kuri no mbonesha kuri yacu hari na yanyu ya Burundi News TV imbonesha kure kandi imwe rudende ibandanya kubashikiriza amakuru akomeye cyane amakuru yihuta ariko aragaruka canga navugwa mu bigendanye n'umutekano politike diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Turi mu mugoroba wo kuri uyu wa Mungu kwigenekerezo ya gatandatu kwezi n'ukwicumi umwaka wa 2024 turabahaye ikaze aho tugiye kurabira hamwe ido nido ry'amakuru akomeye cyane amakuru yihuta ariko aragaruka aravugwa mu bigendanye n'umutekano politike diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Gushika ubu ngubu rero z'umwariko tugiye kurabira hamwe amakuru akomeye cyane akomeje kugenda aravugwa anga mu gihugu cyacu cy'u Burundi mu karere k'ibiyaga binini ndetse no hirya no hino ku isi. Dore ingingo nkuru tugiye kugarukaho by'umwariko aho turaza kuyatangurira nga mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi. Amakuru yihuta akomeza kugenda aradusumira by'umwariko nga mu gihugu cy'u Burundi nuko akomeje kugenda ribonekeza ibibazo by'umutekano muke cyane. Mu nyuma y'uko rero by'umwariko hari haramaze iminsi guhera mu mwaka wa 2023 nga mu gihugu cyacu cy'u Burundi abantu bafise inyubako canga se ibikorwa hafi n'ikirimba cy'umukuru w'igihugu ahari hose nga mu gihugu cy'u Burundi, dore ko mu bice bigiye bitandukanye mu ntara zigiye zitandukanye hasanzwe harabarizwa ibiro bikuru by'umukuru w'igihugu by'umwariko ahakomeje kugenda haravugwa yuko hagiye kwigizwa canga se hagiye gutogwa ingingo igendanye n'uko abo bantu bagomba kubigizayo. Ubu tuvugana amakuru akomeza kugenda aradusumira nuko by'umwariko inzego z'umutekano z'u Burundi zejeje guta muri yombi abagabo bashika muri batatu bivuga ko bari bitwaje ibiturika hafi ikirimba c'umukuru w'igihugu nga mu gisagara ca Bujumbura nkuko amakuru akomeza kugenda aradusumira hafi ikirimba nyene giherereye nga muri Bujumbura kitwa Ntare Hawuzi nkuko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Nta byinshi byavuzwe ariko kandi biravuga ko abo bagabo bashika kuri batatu bavugaga by'umwariko n'ururimi rw'igiswahili bitekerezwa ko baba bavuye muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ibi kandi bibaye mu genga mu gihugu cyacu cy'u Burundi mu bice bigiye bitandukanye cyane cyane nga mu gisagara ca Bujumbura hamaze iminsi haratoragurwa icyo twakwita nk'ibibombe cyane cyane aho harutse gutangazwa ko hatoraguwe igisasu cyo mu bwoko bwa murahitse cyo mu bwoko bwa rokete gisanzwe kiraraswa n'imbona yo mu bwoko bwa RPG. So bwa mbere kandi nga mu gihugu cy'u Burundi hafatwa abo twakwita nk'abagizi ba nabi baje kuba botera ibisasu. Bamwe rero batanguye kugenda barakekeranya yuko abo bagizi nabi boba arabo muri Ready Tabara. Biravuga ko nga mu gihugu cy'u Burundi rero z'umwariko haba hariko abagizi ba nabi bamaze kugenda barahinjira benshi cyane. Ibi kandi bikaba bigaragaza ndetse baramenyesha yuko bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye baba bashaka kuzakora nk'ibyo bakoze, bakaba bashaka kuzotera ikirimba cy'umukuru w'igihugu by'umwariko nk'uko bagiteye muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo mu mezi aheze abari barongowe na Christian Malanga. Gushika ubu ngo rero z'umwariko biriko biratanga akazi ku nzego zijejwe umutekano. Ibi kandi byatumye abantu benshi bongera kugenda bibaza bati kubera iki u Burundi bwugaye imipaka ibahuza n'igihugu cicibanyi cy'u Rwanda bavuga ko ariho rero abatera igihugu cy'u Burundi bariko baranyura. Ubu noneho wakwibaza ngo abangaba bariko baranyura hehe? Ni mu gihe kandi nga mu gihugu cacu cy'u Burundi by'umwariko hakomeza kugenda haribonekeza inzego z'umutekano ziriko ziracunga umutekano cane cane ku birimba cyangwa ahari ikirimba cy'umukuru w'igihugu ahari hose, dore ko by'umwariko hari ibiro by'umukuru w'igihugu mu bice bigiye bitandukanye haba muri Kirundo mu gisagara ca Bujumbura by'umwariko hakaba habarizwamo ibirimba bishika kuri 2 Gitega ndetse na Ngozi n'ahandi henshi cyane hagiye hatandukanye. Muri iki kiganiro rero by'umwariko turarabera hamwe ibirimba umukuru w'igihugu amaze kugenda aragira, dore ko hafi buri mwaka hagenda harugurirwa ikirimba cy'umukuru w'igihugu mu myaka ishika kuri 4 rero akaba amaze ku butegetsi akaba amaze kugenda arafata by'umwariko arugurura ibirimba byinshi nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Ibi ngibi rero byaje kugenda biravugwa ko by'umwariko hahise harategurwa inama ikomeye cyane igendanye n'umutekano. Ibi kandi biriko biragaragaza ndetse biranerekana neza ko igihugu cy'u Burundi kidafite umutekano uhagije mu nyuma y'uko n'ubundi inzego z'umutekano zimaze iminsi zirakora iyo bwabaga mu rwego rwo kugira ngo zibashe kuba zorebera hamwe uburyo zogarura amahoro n'ituze. Ni mu gihe kandi by'umwihariko nga muri kino gihugu cacu cy'u Burundi
hakomeza kugenda haribonekeza amakuru agiye atandukanye. Hari abanyagihugu by'umwihariko bavuga ko babangamiwe n'abantu bariko barabiba cyangwa se barabatwara utwabo, bakavuga ko barasaba abajejwe intwaro rusange cyangwa babarizwa mu gipolisi ko bobafasha kugira ngo hareke by'umwihariko kuba bakomeza kugenda baribwa utwabo. Ni mu gihe by'umwihariko hongeye kugaragaza ndetse no kwibonekeza icyegeranyo cya Loni gikomeza gusaba by'umwihariko umuhari wa M23 ndetse n'ingabo z'u Rwanda kuva ku butaka bwa Kongo bakava no mu bice byafashe, ariko ibirego u Rwanda ndetse no umuhari wa M23 bahakana. Umuhari wa M23 uvuga ko utigera urafashwa n'u Rwanda, ndetse u Rwanda narwo rukaba rugaragaza ko atanyungu rufise by'umwihariko cyangwa gogera mu kwinjira ku butaka bwa Kongo. Ariko nubwo bihagaze bityo, by'umwihariko Perezida Emmanuel Macron yaje gushimanya ndetse anagaragaza ko by'umwihariko yaje kugenda arasaba Kongo by'umwihariko gucana umubano ndetse no kwirukana umubare wa FDLR urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda, maze aza no gusaba u Rwanda kuvana abasoda muri Kongo. Ndabaha ikaze mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu, aho tugiye kurabira hamwe amakuru yihuta, amakuru akomeye cyane akomeje kugenda aravugwa muri uno mugoroba. Abatwumviriza mwese muherereye mu bice bigiye bitandukanye, by'umwihariko abatwumviriza bari mu gihugu cacu ciza cy'u Burundi mu ntara zigiye zitandukanye mu makomine agiye atandukanye, mwese ndabahaye ikaze. Abatwumviriza kandi by'umwihariko muherereye mu bice bigiye bitandukanye nga mu karere k'ibiyaga binini ku mugabane wa Afrika nyene mu bihugu by'ababanyi, abatwumviriza bari mu bice bigiye bitandukanye muri Zambia, Zimbabwe, abatwumviriza bari hafanga mu Rwanda, muri Congo, Kinshasa ndetse na Brazzaville, abatwumviriza kandi bari muri Uganda, Kenya ndetse na Tanzania, turabahaye ikaze mwese. Hari abatwumviriza kandi bari ku mugabane w'Uburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose, mwese turabifuriza kumererwa neza cyane, tunabaha ikaze. Nimba ari ubwa mbere ushitse ngaha rero kuri ino mbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV, byonda kwanditse sabone kugira ngo ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu, ubane natwe gatanu kuri gatanu, aho twibanda kuri agezwa yaravugwa mu bigendanye n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Turabahaye ikaze mwese rero by'umwihariko, reka tuhatangurire ngaha mu gihugu cacu ciza cy'u Burundi, ahakomeje kugenda aravugwa amakuru akomeye cyane, amakuru yihuta, ndetse ariko kandi akaba ari n'amakuru twavuga yuko ari amakuru ateye ubwoba nk'uko bikomeza kugenda biragaragara canke nk'uko bikomeza kugenda biribonekeza. Inzego z'umutekano by'umwihariko nk'uko zikomeje kugenda zirabishira ahabona by'umwihariko ndetse n'abegereye nga mu gisagara ca Bujumbura, biravuga ko abagabo bashika muri batatu by'umwihariko bafatiwe hafi n'ikirimba c'umukuru w'igihugu giherereye nga mu gisagara ca Bujumbura, ahasanzwe ari inyubako yitwa Ntare House, isanzwe nyene ari nk'ibiro by'umukuru w'igihugu nga mu gisagara ca Bujumbura. Abo bagabo rero bashika muri batatu biravuga ko by'umwihariko bari bafise ibiturika birimo amagrenade, mu nyuma y'uko by'umwihariko hatigeze hatangazwa umugambi wabo bari bafise, mu gihe bahise bajyanwa mu nzego zijejwe iperereza kugira ngo babashe kuba bokoreshwa by'umwihariko babashe kuba bobazwa ibigendanye n'icyo bari baje kuhamara. Ni mu gihe gushika ubu ngubu rero igihugu c'u Burundi cyane cyane nga mu gisagara ca Bujumbura hakomeje kugenda haribonekeza ibibazo bigendanye n'umutekano mukeya, ndetse gushika ubu ngubu by'umwihariko hakaba hakomeza kugenda haratorwa by'umwihariko ibisasu bigiye bitandukanye. Ni mu gihe kandi by'umwihariko mu ntangurzo y'umwaka wa 2024 nabwo hafashwe abandi baterabwoba bivuga ko ari abo muri Red Tabara bari bafise amagrenade. Ibi ngibi kandi birakomeza kugenda biratera umutima uhagaze by'umwihariko abanyagihugu ndetse by'umwihariko n'indongozi n'abategetsi b'u Burundi. Ibi kandi bikaba biriko biragaragaza ndetse biranerekana neza yuko by'umwihariko abasanzwe barwanya ubutegetsi bw'u Burundi ataho bagiye, ndetse bakomeje kugenda by'umwihariko barakora iyo bwabaga kugira ngo bakomeze kuraba uburyo bafata uyu gihugu. Ni mu gihe kandi gushika ubu ngubu inzego z'umutekano z'u Burundi biriko birazihereza akazi gakomakomeye cyane, mu gihe nazo ubwazo zisanzwe zitaryama ngo zisinzire bitewe no kwikanga ibitero bya hato na hato. Mu ntangiriro z'uyu mwaka wa 2024 igihugu cy'u Burundi cyarafashe ingingo yo kugara imipaka ibahuza n'igihugu cy'u Rwanda, imipaka yo ku butaka, aho cyari kiriko kiriyamiriza kiravuga yuko by'umwihariko igihugu cy'u Rwanda by'umwihariko gihereza inzira kikanafasha abaterabwoba binjira nga mu gihugu cy'u Burundi cyane cyane abarizwa muri Red Tabara. Ni ibintu igihugu c'abanyi cy'u Rwanda cyahakanye, kivuga ko ivyo bintu atari ukuri, ndetse kivuga yuko by'umwihariko atanyungu cyogira mu gufasha abaterabwoba abashaka kwangiza umutekano w'igihugu c'abarundi.
iki gihe ariko Burundi ntibwabwumvise bwahisemo icemezo cyo kugara iyo mipaka byatumye abanyagihugu benshi by'umwihariko babura imibereho ubuzima by'umwihariko burakomeza kugenda burazimba ndetse ku buryo bamwe bakomeza kugenda baratakamba ndetse bikaba bivugwa ko bamwe bagerageza kuba by'umwihariko botoroka bakinjira muri icyo gihugu cyane ko ariho ubuzima bubasha kuba bwogendeka. Abantu benshi bakomeje kugenda baribaza bati nga mu gihugu cy'u Burundi ko hakomeza kugenda haribonekeza umutekano mukeya cyane ubundi noneho abo baterabwoba baba ariko barava hehe? Aba bagabo bitigezwe biratangazwa amazina yabo canga se imvo n'imvano yabo ariko bivuga ko bariko baravuga ururimi rwiganjemo by'umwihariko igiswahili. Biravuga ko baba baraturutse ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Hari bamwe batanguye kugenda baratangaza ariko rero boba ari abo muri Red Tabara baba bagerageje kongera kwinjira mu gihugu cy'u Burundi ariko biravuga ko rero by'umwihariko hakiri ko harakorwa amatohoza ndetse no kugira ngo babashe kuba bobazwa by'umwihariko impamvu baba bageze impande y'ikirimba cy'umukuru w'igihugu. Ni mu gihe kandi hamaze iminsi by'umwihariko guhera mu mwaka wa 2023 harafashwe ingingo itangariza abasanzwe barafise ibikorwa ndetse n'inyubako hafi y'ahari ikirimba cy'umukuru w'igihugu ariho hose mu ntara zigiye zitandukanye zigize igihugu cacu ciza cy'u Burundi yuko by'umwihariko bagomba kubyimura cyangwa se bakaba bakwimugwa mu rwego kugira ngo babashe kubaho kwizera aho kwizerwa umutekano hafi y'ibiro bikuru by'umukuru w'igihugu. Guhera mu myaka 4 iheze Evariste Ndayishimiye ari ku butegetsi yarakomeje kugenda yubakisha by'umwihariko ingoro ziwe cyangwa se ibiro byiwe mu bice bigiye bitandukanye nkuko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Gushika mu myaka 4 rero President Evariste Ndayishimiye yamaze ku butegetsi buri mwaka arashira amahera menshi atari make yazimwe mu nyubako z'ibirimba bimugenewe nkuko bikomeza kugenda biradusumira. Evariste Ndayishimiye rero by'umwihariko yakomeje kugenda arasaba abanyagihugu ndetse n'abajejwe umutekano gukora ibishoboka byose by'umwihariko mu gucunga umutekano cane hari ibiro bikuru by'umukuru w'igihugu ndetse n'andi yabarizwa abategetsi bakomakomeye cyane mu ngingo yo kugira ngo ibyabaye ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo bitazibonekeza mu gihugu cacu cy'u Burundi. Ni mu gihe mu mezi aheze rero aribwo abaterabwoba bari barongowe na Christian Malanga binjiye ku kirimba cy'umukuru w'igihugu ya President Tshisekedi muri Kongo baragifata ariko kandi biza kurangira inzego z'umutekano zibatesheje ndetse bamwe ziranabica. Ikirimba cy'umukuru w'igihugu by'umwihariko cyo mu Kirundo by'umwihariko kiri mu biherutse kugururwa mu mwaka uheze 2023 cyaje kiyongera ku kirimba by'umwihariko cy'Ikiriri kiri mu gisagara ca Bujumbura. Hari kaba n'ikirimba kiri Igitega n'ikirimba kiri Ngozi ndetse n'ikirimba akoreramo nyine ngahi Bujumbura kitwa Ntare House. Aro bivuga ko rero abo baterabwoba bafatiwe mu metero zikeya ndetse akaba ariko haribazwa n'uburyo bagerageje kwinjira muri icyo gice nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Evariste Ndayishimiye rero akaba by'umwihariko akomeje kugenda aba umwe mu bategetsi bacungirwa umutekano ariko nanone akaba umwe mu bantu bakunze kugenda barasabana n'abatari bakeya aho by'umwihariko ibikorwa bigiye bitandukanye by'igihugu abyisangamo. Ibi rero akaba ari bimwe mu bintu bikomeza kugenda biratera inkeke kubw'umutekano we kuko bigoranye by'umwihariko kuba bamucungira umutekano nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Icakora nubwo bihagaze bitya biravuga ko abasanzwe baramucungira umutekano bije ibigendanye no gucungira umutekano abategetsi bakomakomeye cyane bakaba barabyigiye mu bice bigiye bitandukanye. Ikindi ni uko rero by'umwihariko ikirimba by'umwihariko umukuru w'igihugu asanzwe abarizwamo cyangwa icyakoreramo icyo ari cyo cyose cyaragiye kirasubirwamo gisirwamo ibibanza bikomakomeye cyane. Ikirimba umukuru w'igihugu rero abamwo cyane nk'Ikiriri by'umwihariko cyarasubiwemo cyongerwamo ikibanza cy'amanama salle de conference. Ikirimba cy'Igitega rero kiriko nacyo by'umwihariko cyarasubiwemo bikomakomeye cyane aho by'umwihariko hongewemo inzu y'igorofa igeretse kenshi. Ubu by'umwihariko hakaba hakomeza kugenda honubakwa n'ibindi birimba bigiye bitandukanye mu gihe hari nk'ikindi cya Kirumba hari n'ikindi by'umwihariko kiri Ikirundo ndetse no mu bindi bigiye bitandukanye. Hakiyongeraho n'iki cya Ntare House by'umwihariko gitegekanya nacyo giherutse kuba cyosubirwamo mu buryo bukomeye cyane hakajamo izindi nyubako zikomakomeye cyane. Amahera rero izi nyubako zitwara nta shigwa rero ahabona ngo abarundi babashe kuba bomenya nimba ari byo byihutirwa mu gihugu kirangwamo rero ubukene budasanzwe kandi abanyagihugu bakaba bakeneye ibyankenerwa byinshi cyane nk'uko bikomeza kugenda biragaragara.
hari benshi bibaza ibirimba umukuru w'igihugu by'umwihariko yoba akeneye uko bingana, be ingene hatorwa nyene ibibanza bijamwo ikirimba mu mpera rero z'ikiringo ca gatatu cya Petero Nkurunziza yuguruye ikirimba akoreramwo by'umwihariko ca Ntare House. Ubwo nyene by'umwihariko aba atangaje ko rero umugwa mukuru w'igihugu wimuriwe Igitega. Aha rero by'umwihariko umuntu aca yibaza impamvu rero Ntare House itashizwe Igitega, ahari umugwa mukuru rero wa politike. Biboneka ko hari ingingo nyinshi rero zifatwa by'umwihariko zitateguwe canga se ngo zihurizwemo. Umuntu aravye kandi intara shasha zo Burundi, dusanga hari intara zifise ibirimba byinshi cyane, mu gihe hari n'izindi zitagira rero ikirimba. Intara shasha ya Butanyerera ifise ikirimba co mu Kirundo ndetse n'ikirimba cy'Ingozi. Intara ya Bujumbura irafise ikirimba cy'Ikiriri, ndetse na Ntare House intara ya Gitega irafise ikirimba cy'Igitega ku rugo rwa President Evariste Ndayishimiye. Mu gihe naho rero by'umwihariko nyine harubatswe mu ntango y'ubutegetsi hahakwa kumera by'umwihariko nk'ikirimba, ahasa by'umwihariko n'uwagerageje kwigana ibyo Nkurunziza yari yarakoze iwe mu mwumba nk'uko biriko biribonekeza. Intara shasha kandi ya Burunga ndetse na Buhumuza nizo rero zidafise ikirimba. Kumbure nizo rero mu myaka iza rero zizoba ziriko zirubakamwo ibirimba bishasha, gutyo by'umwihariko umukuru w'igihugu aze yamane inyubako shasha nk'uko biriko biratangazwa. Ariko hano hari akabazo kagumaho by'umwihariko, ni agahugu gato gato nk'u Burundi gakenye by'umwihariko gakeneye ibirimba bingahe by'umukuru w'igihugu. Kera umwami rero w'u Burundi yakeneraga ibirimba byinshi cyane kubera yagenda n'amaguru, maze agakenera aho rero aruhukira. Ariko aragendagenda igihugu ciwe rero by'umwihariko ikirimba cose cyagira umwamikazi, ubusho bw'inka ndetse n'ibindi byinshi cyane biranga umwami. Ubwo umunsi rero ibirimba birakenewe, byari bikenewe cyane nk'uko uyu munsi nabwo birakenewe nk'uko kera byariko birakenera. Ubwo umuntu ntiyopfuma by'umwihariko hubakwa amahoteli meza y'igihugu, maze umukuru w'igihugu rero bakamubikira icumba kidasanzwe agenerwa mu gihe by'umwihariko akorera cyangwa se ariko arakorera ingendo mu ntara. Abategetsi benshi by'umwihariko bariko barakenera ibikorwa bigiye bitandukanye, ariko gushika ubu ngubu General Major Evariste Ndayishimiye arakomeza kugenda aranengwa kuba akomeza kugenda arazamura amagorofa ndetse n'izindi nyubako. Nyamara by'umwihariko abandi bakamunenga kuba by'umwihariko igihugu ciwe kiriko kirakena, ndetse abandi bakamunenga kuba by'umwihariko n'igisoda ciwe cyakabaye kiramucongerera umutekano, by'umwihariko ata buryo bwiza by'umwihariko canga se ata buryo bwiza, ndetse by'umwihariko ata n'ibikoresho gifise bafise igisoda gifise bihagije byo kuba by'umwihariko cyobasha kuba cyocongerera umutekano. Ibyo byose rero bikaba bikomeza kugenda biragaragaza ndetse biranerekana neza ko by'umwihariko bwa mu gihugu cacu c'u Burundi by'umwihariko hakomeza kugenda haribonekeza ibibazo bikomakomeye cane. Usibye kandi ibibazo bivuga ko byaje kugenda birahereza akazi gakomakomeye cyane, aho imodoka z'abasoda abenye benshi cyane bahise bongera kwigaragariza muri ako gace, by'umwihariko bariko baracungera umutekano, barafise n'impoho nini cyane ndetse zinateye ubwoba. Harakomeza kugenda hibonekeza n'ayandi makuru menshi cyane agiye atandukanye nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Kayanza hari umugabo afunzwe yagirizwa gutemagura umurima w'ibitoki wa nyina wiwe. na Zaire Miburo rero w'imyaka ishika kuri 30 arafungiwe mu gasho k'igipolisi ca Kayanza uburaruko bw'u Burundi kuva mu gatondo ko kuri ucyo cyumweru nk'uko bikeratangazwa. Ariko aragirizwa kuba rero yaratemye umurima w'ibitoki byo mwitongo rya nyina wiwe. Amatati y'amatongo rero yoba ariyo ntandaro y'ubwo bugizi bwa nabi cyane. Uwo rero afunzwe araturuka ku mutumba Nyabihanga ni muri komine ya n'intara ya Kayanza. Amasoko mu gipolisi co muri iyo ntara nyene yavuganye n'abamenyeshamakuru bacu aremeza ihagarikwa gifungwa nyine nk'uko bikeratangazwa. Yikekwa n'ababanyi biwe ko by'umwihariko yatemaguye imibyaro y'ibitoki irenga 300 mu itongo rya nyina wiwe.
twarumiwe mu gitondo ca kare cyane tubonye ibyo bitoki byose bitemaguwe, bose baribaza izo nkozi z'ikibi izo arizo. Niko rero ababanyi biwe bakomeza kugenda baraganira n'abamenyeshamakuru bacu. Amatohoza y'ibanze yarerekanye ko uwo murima rero watemaguwe n'uwo yikekwa. Amasoko yaho nyine yemeza ko na Zaire Miburo atumvikana na nyina wiwe, umupfakazi bapfa amatongo kubw'ababanyi. Kayanza rero ni imwe mu ntara zirimo rero abantu benshi mu Burundi. Buri mwaka imiryango myinshi cyane irakurakuranwa kurima amatongo abandanya kwanga nk'uko biriko biratangazwa. Amwe mu masanamu akomeza kugenda by'umwihariko aragaragara by'umwihariko cyangwa se akomeza kugenda by'umwihariko aratangazwa nk'uko bikomeza kugenda biradushikira cyangwa se biradusumira, bikaba bigaragaza by'umwihariko uburyo iyo mirima yaje kugenda iratematima nk'uko bikomeza kugenda biragaragara cyangwa se nk'uko biko biratangazwa. Muyinga nk'uko bikomeza kugenda biratangazwa kandi igendereza ryaranyurujwe. Umwe rero mu bahoze ari impunzi yaraherutse gutahukanwa yaraherutse gutahukanwa ava mu Rwanda. Karangwa y'imyaka ishika kuri 40 rero by'umwihariko ntazwi irengero ryiwe kuva ku igenekerezo 20 Nyakanga guheza yarakuwe ku rugo rwiye by'umwihariko mu gace ka Kijumbura ni muri komine Giteranyi mu ntara ya Muyinga, uburaruko bushira ubuseruko bw'u Burundi. Imbonerakure by'umwihariko abanywanyi b'umuhari w'ugwaruka CNDD-FDD bamunyuruje baciye bamuha rero igendereza muri iyo ntara cyangwa abajejwe itohoza nk'uko biko biratangazwa. Uwo yanyurujwe yarahoze ari impunzi mu nkambi ya Mahama mu Rwanda haraheze hafi imyaka ishika kuri 2 agarutse ngaho mu gihugu cy'u Burundi ku mugoroba ku igenekerezo 20 Nyakanga nk'uko rero bivugwa n'ababibonye. Imbonerakure zo mu gace ka Kijumbura muri zone Masaka zaramufashe hafi isaha 1 n'igice z'umugoroba mu gihe yari atashe muhira iwe. Zaciye ziramushikiriza byihuse rero Wilson Nzisabira, niko rero bavuga. Wilson Nzisabira ni urongoye igendereza mu ntara ya Muyinga, aravugwa cane cyane mu mabi menshi cyane akorerwa abanywanyi b'imigambwe itavuga rumwe rero nuri ku butegetsi. Uwo mugabo yari yashitse rero z'umwihariko mu Giteranyi ari mu modoka ibiyo bitabona yarakoresheje mu gutwara uwo yahoze ari impunzi iturutse mu Rwanda. Iyo modoka yerekeje ku mugwa mukuru rero w'intara by'umwihariko kubw'ababonye iryo nyuruzwa. Kuva icyo gihe rero umuryango wiwe uvuga ko wamurondeye mu busho bwose bwa leta uramubura. Ibyo by'umwihariko bikaba bigerekana neza yuko yaba yaramaze kugenda aranyuruzwa. Abanyagihugu bavuga ko rero batazi gushika ubu ngubu imvo yatumye anyuruzwa, ariko kubw'amasoko yegereye Karangwa yagirizwa kuba rero avugana n'abarundi basigaye mu buhungiro mu gihugu c'abanyi c'u Rwanda. Imbonerakure ndetse n'indongozi zaho ngaho bama bikeka Karangwa ko rero yagumye arakora imigenderanire n'abarundi basigaye mu Rwanda, ariko ntawe ari yibaza ko rero ubwo yikekwa ko gwari gushika aho uwo munsi umwe nyine yonyuruzwa. Niko rero umwe mu muryango yiwe akomeza kugenda aragaragaza n'umubabaro. Karangwa ntiyari mu mugambwe n'umwe by'umwihariko wa politike kubw'amasoko yacu. Abanywanyi b'umuhari w'ugwaruka rwa CNDD-FDD ikijumbura boba baramwegereye keshi ngo by'umwihariko bamwinjize muri uwo mugambwe, biranga abamwegereye rero bibaza ko ayoba ariyo mpamvu yatumye anyuruzwa. Umuryango wiwe ukaba uri kurasaba yuko hokogwa amatohoza ndetse by'umwihariko ababa bamufise bakaba bagaragaza ndetse bakerekana aho yoba aherereye nk'uko biriko biratangazwa. Ni mu gihe kandi nga mu gihugu c'u Burundi abantu benshi bariko barava mu gihugu c'abanyi c'u Rwanda cyangwa se mu bindi bice no muri Kongo bariko barakogwa amatohoza mu rwego rwo kugira ngo babashe kuba homenyekana imvo y'ibyo byose nk'uko bikomeza kugenda biratangazwa. Igihugu c'u Burundi kirakomeza kugenda kiribonekeza mu matati menshi n'ibindi bihugu mu gihe by'umwihariko kiriko kirubaka uyindi sura mbi mu nyuma y'uko cyafashe ingingo yo kujya gutabara cyangwa se yo kujya kugwana ingwano muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Turagaruka mu kanya turabira hamwe ibikorwa bigendanye by'umwihariko n'ingwano ziriko ziribonekeza muri Kongo, abagwanyi b'umwari wa M23 ndetse n'ingabo z'u Rwanda bariko barasabwa kuva muri icyo gihugu kuko byashyizwe ahabona n'ibyegeranyo bigiye bitandukanye bya Honi ndetse hakiyongeraho n'ibyatangajwe na President Emmanuel Macron dusuye mu masaha ari imbere.